Murakoze cyane kugututiza kakaryo. Ni Mr Koreshumwanya, Mr Tugesho, munyarusaku kabisa. Bo reka manze nshimire organisation yo kwakira uno mu mwana wacu uno murundi wacu mugenzi wacu. Nongera ndanabashimira cyane kungene bamuduhishije bamutweretse nka surprise. Bakimara kumumbwira bari akimbwira izina giwe Yan A na censimbira ku rubuga rwa YouTube cyambona indirimbo imwe video lyrics nubundi bu video bw'ama concert ya postinzeko. Iyo ndirimbo nasanze yekoranye na Kesdan kera haci umwaka umwe. Rero ikibazo ngomba kubariza hanyene kwanda mwakire kwanza kaze bro, kaze kabisa wacu. Twakirana neza kabisa twakirana neza. Akabazo kanje ngira kwanza ndagahere kwa Landry Promoter. Landry sijambere ufashe mu minwe ibi bikorwa. Airways waratunganije igiteramo kiragenda neza, biragenda fresh, biba fresh. Hari abantu mwari ko murakorana bitwa Bachinobi La Familia, ariko ku mbuga za Landry Promoter kenshi nitukunze kubona La Familia karaba postinga. Ako kabazo kanje kazaho nyene ati ino kontra wasinye muzohavubagirira nk'ivyo wakoreye ba La Familia. Oya hinge mpeze akakabiri ndagatumbiza kuri mwene data ngaha bro. Urumuririmbyi novuga yuko uri mwiza kuko numvise ijwi ryawe, numvise neza yuko ubizi kuririmba, ariko ndashaka kubaza wewe nka wewe wimvira yuko ari kiye kintu cyatumye abo muri wowe Wema Entertainment baguhitamwe wewe Yan A mu gihe uboneka nka mushasha cyane kandi nibikorwa vyawe atari kirenga, bibaza yuko barabiye ki kugira baguhitemwe wewe? Murakoze kikoze umumekanisiye umubaji n'umuririmbyi kubaza gukurikirana kino kiganiro bamwumve basi atupe akape vugutama ya tumwumve kidogo ararushe nibaze neza ko muzomuha umwanya twigera tunaniwe. Ndabaramukije cyane ni Landry Promoter umutananirwa ubona neza kuno munsi twaje kwakira umuririmbyi nka Landry Promoter asanzwe mpagarariye hano ku butaka bw'u Burundi nk'umutananirwa. Ni umuririmbyi ariko arakorana na Hit Top TV ndetse cyane cyane ku izina rya Landry Promoter, avuye mu gihugu cya Zambia bamwita Yan A, avuye mu gihugu cya Zambia ni asanzwe akora ibikorwa vyiwe ariko akaba asanzwe
ari umurundi yaramaze igihe kitari gito adashika hano ku butaka bw'u Burundi ariko yaje gukora umuziki hano iwacu mu kwishimira igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse no mu kwishimira iterambere ry'umuziki wa hano. Jewe nibaze neza yuko mwaje kumwakira ndetse no gushigikira Landry Promoter kugira dushobore kwakirana iteka uno muririmbyi Yan A kabisa. Nibaze neza yuko aricyo kintu nyamukuru cyatumye turi ngaha. Ndashimye cyane kubona nongeye guhura namwe Landry Promoter, duhura n'abajournaliste hari haheze igihe kinini tutabonana. Ndazi ko twari dukumburanye benshi batandukanye kandi nkashimira n'Imana yo nyine yabikoze hanongeye gushika amahoro. Urugendo ntibagoroshe, imbere ya byose nabanza gushimira ambasaderi w'u Burundi muri Zambia ukuntu yitanze na nkuru nzatiye kugira ngo urugendo rwanje rugende neza. Byarampaye ingufu zo gukora cyane kubona ambasaderi avuga ati ku kazi kawe ukora ku muziki urugendo rwawe ntiruhagarara naho haciye mu tubazo impaka turabikurikirana kandi bigende neza. Ndibaza mwabonye ko twambaye imipira ndetse ko Wema Entertainment hariko logo y'u Burundi, hariko nandi malogo atandukanye, amadarapo, amabendera. Wema Entertainment ni lebo igiye kuza vuba, igiye gukora byinshi bitandukanye, azoba arimo gufasha abantu ndetse izonafasha n'abaririmbyi b'abarundi. Umva nakaryo keza ko guhagurukira impano z'abana b'igihugu. Ni umwe mu bantu basanzwe bakunda ingabirano z'abana b'igihugu, asanzwe aba mu gihugu cya Australia, akaba ariwe manager wa label ya Wema Entertainment, nanje nkaba ndayihagarariye hano iwacu mu Burundi. Muri Wema Entertainment rero turafise umuririmbyi yitwa Yan A, akaba ari uno mubona ngaha muri kino kibanza. Kano kanya rero ni umwanya mwiza wabanditse n'amenshi amakuru kugira mushobore kugira ico mbajije umuririmbyi Yan A canke jewe ngaha, ariko nibaza neza ko twokwibanda kuri Wema Entertainment byo bavyiza cyane gose. Murakoze. Jewe nta byinshi mfise noratira abantu byahatari nogenda kubabwira ati ngiye kubakorera kiretse gusa kubaha inguvu, gushiramo inguvu, ibikorwa byiza birivugira. Ariko ico nzi coco ngiye korana inguvu nyinshi cyane. Abafanizi vraiment babone ko Yan A mpari kuko ubwa mbere byari bigoye, sinafise ubufasha, ariko ubu management yanje vraiment Wema Entertainment nta kwitarikira akora kugira ngo Yan A ibikorwa vyiwe ibandanye bigenda neza. Ndibaza ko ubu ngiye gukorana ishaka, mfise n'ibikorwa byinshi nagenda akora. Ndafise indirimbo yitwa iyo uba warubizi, ndafise clip video, audio, indirimbo nziza cyane ngira ngo vuba niyo tuzosha tuhera ko tubanze tubahereze. Ngira ngo byinshi Landry Promoter bivuga ko ibikorwa byacu niho bihagarariye. Dukorana cyane cyane abajournaliste kugira indero ari we wese ukamuha icyubahiro kwari, kuko ntubuza aho zogushitsa, ntubuza ico azokumarira. Icyaka no gukora ibintu bifise quality, ibintu byiza. Nyimba ukoze igikorwa kemera gashwara uburyo mugake bari igikorwa bifise quality. Amazina ya Jenny Starboy the Ship CEO wa Star. Imbere yuko ngira ico mare Wema Entertainment nuko kwanza jenanje mba mfise ico nimariye nkamarira n'igihugu ndetse nkaba nakazi sanzwe nkora. Rero Wema Entertainment kubona yaranyizeye ni intambwe idasanzwe, kandi nuko babonye yuko mfise ivyo nshoboye kandi mfise aho nshobora kubageza. Jewe ngiye gukorana nabo mu gisata ca promotion, nongere nkorane nabo mu gisata cyo gukurikiranira hagufi umuririmbyi. Muri make uno muririmbyi n'umushitsi wanje kano kanya kuko ninje magare Wema Entertainment hano iwacu mu Burundi. Murakoze. Top TV, the #1 channel in our country. Exactly. Cyane aho wari kumbaza n'ikibazo ati kwe kutambaye brand ya Top TV ari ugashima kwambara no brand. Exactement. Je rero nka Landry Promoter ndi kwisoko. Rero mugiye ndi kwisoko ndi nk'igidandazwa, rero je ndacuruzwa. Rero yo ndose abantu bangura nkagugwa ntegerezwa kugira ico mari uwo muntu yanguze kugira ndibaza neza akaba yanguze kugira bigene neza. Ariko si muri ubwo buyo kugugwa, ariko n'uburyo bwo gukorana. Iyi Wema Entertainment igiye gukorana na Top TV kuko hariho difference hagati ya Top TV na Landry Promoter. Hariho Landry Promoter hakaba na Top TV. Rero Wema Entertainment igiye gukorana na Top TV kandi ikindi naco cyonge na Landry Promoter. Urumva n'ibintu bitatu bitandukanye. Rero bagiye korana na Top TV na Landry Promoter. Jewe ndi ngaha nka Landry Promoter ariko akorana na Wema Entertainment. Na uri ngaho nka Alvin Gucci wa Top TV ariko akorana na Wema Entertainment. Rero ino darapo ya Australia n'umuvyeyi ahubwo hari Imana muhezagire cyane.
Imana imuhezagire cyane, Imana ibanda imwongera imigisha myinshi, Imana ibanda nyongereza abo bantu bose babona yuko ugwaruka mu Burundi dufise ingabirano kandi bakaba bifuza kuzikuza no kubashigikira. Rero umuvyeyi asanzwe aba mu gihugu ca Australia, niwe yavuze ati kubera iki nashobora gufasha abana b'igihugu, ko kinashobora gushigikira abana b'i Burundi, ariko mbega no bafasha no bashigikira abana b'igihugu biciye mu zenzira. Afise umuririmbyi wo Entertainment, ifise umuririmbyi, mbega uwo muririmbyi nawe ntaba mu Burundi, mbega nokorana nabande, nokorana nande, nokorana n'irihe zina kugira uwo muririmbyi ashobora kumenyekana, ndetse na Wema Entertainment ishobora kuronka inzira zo gufasha abana b'igihugu. Niko kumpitamwo rero jewe Landry Promoter, kandi ndizera neza ko nabandi bazoshikirwa, abana b'igihugu bazoshikirwa, abana b'abanyempano. Hari ibintu byinshi twabateguriye, ama competition menshi atandukanye, kuraba abagwaye. Rero uwo muvyeyi n'umwana mwiza vraiment asanzwe aba Australia, kandi Imana imuhezagire cyane gose. No musi Landry Promoter tubwiye ko afise kontra muri Wema Entertainment cyane ni gufashanya. Ya mfise amasezerano, mfise amasezerano. Sivyo gayani? Ya Landry Promoter uyu afise amasezerano, afise kontra na Wema Entertainment. Kindi naco nogenda nobanza gushimira management yacu vraiment iratwitayeho cyane. Nukuri ivyo bishoboka byose barabikora. Murabona ko urugendo rwa mbere tutanguriye Burundi, ariko ndibaza ko East Africa yose tugiye kwimarana na Landry Promoter kabisa. Akabazo kanyuma Landry Promoter umuririmbyi wacu mu Burundi kubwo kwishimira production nziza y'abana b'igihugu, kubwo kwishimira akayaga n'ivyimbugwa vyiza bibashikira muri Zambia bivuye hano iwacu mu gihugu. Rero sinzomwemera karyama, sinzomwemera kasinzira. Vuba cyane ku munsi wejo aruka gusa gato yavugana n'abavyeyi, ku munsi wejo azindukira muri studio mu ndwi imwe gusa azoba arekuye video audio vyose n'abandi bashasha azova ngaha. Hari abandi dushize dusinyishije muri Wema Entertainment. Ya bo murakoze cyane kugudutiza kakaryo. Ni Mr Koreshumwanya, Mr Tugesho, munyarusaku kabisa. Bo reka manze nshimire organisation yo kwakira uno mu mwana wacu, uno murundi wacu mugenzi wacu. Nongera ndanabashimira cyane kungene bamuduhishije, bamutweretse nka surprise. Bakimara kumumbwira bari akimbwira izina giwe Yan A, naciye nsimbira ku rubuga rwa YouTube cyambona indirimbo imwe video lyrics n'ubundi bu video bw'ama concert ya postinzeko. Iyo ndirimbo nasanze yekoranye na Kesdan kera haci umwaka umwe. Rero ikibazo ngomba kubariza hanyene, kwanda mwakire kwanza kaze bro, kaze kabisi wacu. Twakirana neza kabisa, twakirana neza. Akabazo kanje ngira kwanza ndagahere kwa Landry Promoter. Landry, sijambere ufashe mu minwe ibi bikorwa. Airways waratunganije igiteramo kiragenda neza, biragenda fresh, biba fresh. Hari abantu muri ko murakorana bitwa Bachinobi La Familia, ariko ku mbuga za Landry Promoter kenshi nitukunze kubona La Familia karaba postinga. Ako kabazo kanje kazaho nyene ati ino kontra wasinye ntuzohavubagirira nk'ivyo wakoreye bara Familia. Oya hinge mpeze akakabiri ndagatumbiza kuri mwene data ngaha. Bro, uri umuririmbyi novuga yuko uri mwiza kuko numvise ijwi ryawe, numvise neza yuko ubizi kuririmba. Ariko ndashaka kubaza wewe nka wewe wimvira yuko ari kihe kintu cyatumye abo muri wowe Wema Entertainment baguhitamwo wewe Yan A mu gihe uboneka nka mushasha cyane kandi nibikorwa vyawe atari kirenga, wibaza yuko barabiye ki kugira baguhitemwo wewe? Murakoze cyane. Asante. Murakoze cyane, ariko ivyo sivyo vyatuzanye no munsi twaje kukiru cha Wema Entertainment hamwe n'umurimvyi Yan A. Nibaze neza ko ivyo bindi tuzofata undi munsi tubiyagiye kuko n'indi brand yo bayinjiye mu yindi. Ariko nk'akajambo k'umuco no guha mwene wacu koresha umwanya. Je ndumusore ari ngaho ashoboye kwiteza imbere. Rero vuba cyane tuzobahamagara tubamenyeshe, kandi novuga neza ko tutaratangura gukora kuko ndibaza ko La Familia nta ndirimo baherutse gushira habona, kandi amasezerano afise ubumwe nateguye tuzobigarukako mu nyuma n'ivyo bangombwa canke muzo barondere mu bugira ico mubabajije, ariko turacari kumwe kandi nabo dufise ingene vyacu biteguye. Ariko kano kandi turi kumwe na Wema Entertainment, ndiko no muri Yan A. Nagomba mu gusozera, nagomba gusaba rero abanditse n'amenyesha makuru
Okay, merci murakoze. Okay, kurisha umwanya mwakoze namwe kwico kibazo mumpaye. Kuba Wema Entertainment yaranshimye mu bandi baririmbyi benshi bahari kandi bafise amazina arenze. Ni kuvuga ko hari ibikorwa twakoze bakunze birahari. Nivyo vyatumye baturondera avuga ati turabona ko muronse support moshika handi hantu ko murazi umuziki wo muri support ni promotion namwe koresha umwanya tubafise turazi ko twize ko tuzoshika kure kabisa maze inabidi mutu support nitwigera tunanirwa umviriza abamenyesha makuru bagenzi bacu mudushigikire mudusupportinge mudushigikire mumenye yuko uyu ari umwana w'igihugu yakoze aracari mushasha ariko arakene yitwa Yan A arafise indirimo na Case Don arafise ibikorwa kuri YouTube yiwe rero mugabo agiye kuza nka mushasha aje kuza Yan A ari kumwe na Landry Promoter azocaboneka difference hagati y'ivyo bintu vyiwe bibiri donc gushika no mwanya wana difference ya mbere ubona ko mwashwe gushika kumwakira cha bibazo bikurikira kari nyuma karahinda ndifuza kazosubira inyuma dusubire nanje ngende nanje munegere nitwigera tunaniko murakoze umekanisye umubaji n'umuririmbyi kubaza gukurikirana kino kiganiro bamwumve basi atupe akape vugutama yatumwumve kidogo ararushe nibazo neza ko muzomuha umwanya twigera tunaniko